nashaka gushima Imana n'ukuri nabonye igitangaza c'Imana. Narifise ingorane ku kuboko k'ukuryo, igikonjo apana ukuboko kose, aha muri articulation mu ntango y'igikonjo nababara kabisa, nkumva ko mbabaye. Hama uru rutoke rw'igikumu nababara, nkumva imisonga nyene iriko irashamirana. Maze iminsi ndavyumva mugabo vyari kure, ejo rero c'était grave, ca ndafata pomade ndafa gusiga, ca ndahaboha, ariko ububabare buguma ari bwa bundi nyene, numva nyene umengo sinzi ivyabaye. Hama rero uyu munsi niriwe ndumviriza ama audio yo muri Awake Predication, nagumye numviriza ama audio, nagumye ngenda subiramwo ama audio ndayumviriza. Hama rero ncangwa kuri audio nyene wariko urasenga usengera nyene n'abantu. Hama rero nanje ndavuga nti Mana naje ku kuboko ndakeneye ko kunkiza, ndakeneye ububabare bwose buheremwo, umva umenga nubushe indani, naguma numva umenga ni sinzi ko nobisigura mu kuboko. Nababara n'ukuri, nababara kandi sinashobora no guterura ikintu kiremereye, nababara n'indobo nayiterura numva nyene ndiko ndababara. Ariko mu gihe nifadikanya namwe mu masengesho, sinibukora amasengesho yaje ari nibagiye kuraba itariki, kuko maze iminsi ngwaye grippe imereye nabi. Narije gusenga ca ndaryama ndyamira kwa kuboko, nguma numva nyene udusonga, mugabo twaheze twose. Nukuri mvuze nti sinshobora kuryama ntashimira Imana. Vyabaye ku murango igihe nariko numviriza ama audio, hageze kuri iyo audio yo gusenga nanje cyane nifatanya namwe ndasenga. Nukuri ububabare bwose nukuri numva nishimye kandi nshimira Imana. Nukuri nivyo amashimwe. Imana ikomeze kuguhezagira, Imana ikomeze kugusiga amavuta menshi, hama rero Imana ibahezagira.